urazi wewe kuri umujama wanje baza udabutse kwanza ndabutse tugesho reka cameraman wewe yaraje kwera ugumirize ko Subila reka kudeko dakwere uri umuntu kumenyereye kamera Subila baduze kwanza twivugane baduze twivuganire Subila umviriza Subila umviriza man oya banza kwa oya reka kwanza tubanze twivuganire Subila we ndavuye hari reka wari kumusanga nta twivugana baramutse basi duke twivuganire bisa nibiri oya jeni ambwe ngoje kurabutsa Subila irikira hari ya undi ngakwitere nguntoye none nibiri home none Subila we Subila ntubuze ko ari umustar erega bastare nigobwa yuko tubaye twari kuvugana kwasanga oya twivuganire oya erega nabaye hari gihe usanga batarabona filme yiwa oya kamera singobwa yuko twizibya Subila banza kwanzereke kugayisha uri umuntu we umuntu umenyereye kamera oya uri umuntu umenyereye kamera kwanza webanza kwanza Subila kwanza urakura bashama ibintu rero oya abadabu badatara abastar abadabu warabyishimiye cyane okay wowe uri single cyahe wowe office umusheri genda mufise kweri abyakira gute iyo uri kutugere tw'abahungu muri wewe nubwa aba hormone sinzi ukarabaseri mviriza nta hormone gatura genda umukobwa sibona ntuneza abantu urabizi abantu rega barabizi kandi baraza kubitahura sibyo baraza kubitahura Yes abakunzi ba Stivi TV mwese ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye kuko mubibona aha turi ni ku mushasha neza na neza twagiye guhiga amakuru kuko twabemereye ko tuzoguma tubazanira bishasha turabona abakene bari mu myitozo ariko baragorora umubiri ariko no musi bituje kuraba bano bari kwakina umupira ariko tuje kuraba wa mwigeme tuzi muri Gitega filme yitwa Subila ariko neza je sinzi ahantu aba ariko turi yarajya twarondere uko biri kose ndazi biraza kugenda neza ushishikare kunkurikirana tugira subscribe comment share n'ibindi byene bitagase cyane gose kugira ngo dushishikare kubahereza amakuru meza cyane gose ni Stivi TV mushishikare kuguma fresh bro meze neza ndakubona bo twebwe turabamenyesha amakuru bo muri Stivi TV ahanye n'Igitega ngira ngo bumaze kuyumva ndabona afise Android ngo barumaze kuyumva iyo Stivi TV yego umva ngana cyo gabisanzwe kubera ngana mwanya mfise gatoya ufise umwanya gatoya mfuma adapter telefone usahana nakibazo okay iyi ni match cyahe bariko baragira itize yende bisanzwe yego umva nivyo mugabo ari ibintu bisanzwe nakubona bimenye neza mugabo naco kumenya muzi yesa uno munsi rero twari tuje kuraba umukobwa yitwa Subila batubwiye uko abagaha ku mushasha wo bumuzi Bangandi kunda telefone wanje ndamamagana nakuba kwitarana okay none wo turagira umukobwa yitwa Subila ahantu aba ibice byo gaha ku mushasha wo maze kumwumva oya nta kibazo mugabo ntangorane mugabo ariko nacyo cyo turahurira telefone twakubati telefone twumanya bahari bari nawe nawe kugomba kuburaryohera cyane gose none usanzwe uvuga uko nyene cyane mugabo ndaryoherwa mugabo nukunyene mugabo naho n'ibintu biragenda neza buke okay none Subila uturagere rero yuko tumadukane gaha nyene cyane hari aka kayira nyene karashika kwa Subila tumanuka nuko ariko manukana gatoye mugabo ngana tumanuka nkuko dusubira inyuma cyari tumanuka gatoye hama tugenda neza baba twagenda buke mugabo kwa Subila nyene urahazi mugabo hari yepfo mugabo naho hazi kweri buke rero twojana gato katwereka we twigire shabro yes abakunzi ba Stivi TV tugomba kubazanira ibintu bitagase cyane gose huko musanzwe mubizi gumana nanjye tubazanire cyamamare kazi Subila tuzi muri filme niko zubakwa nahisemwo
ni indirimbo yitwa ndahisemwo kumbure bigende fresh. Turagomba rero kubazanira ibintu bitagase cyane gose. Uno mu bro atwemereye ko agomba agende kutwereka aho dushobora gusanga Subila kumbure bigende neza. Cameraman we komeza twigire tu umeze neza. Reba cha ndagutore hehe narije kugutemberera. Ereka ndabutsi wanyu narije kugutemberera abapeti baraho babwiye uko ari ngaha kumushasha. Dayo wosaga aye ku kibuga cy'umupira aye kuyitere. Wesa wajaruka. Subila babu. Ndabutse Subila urazi wewe kuri umujama wanje bazu ndabutse kwanza. Ndabutse tugesho. Reka cameraman wewe yaraje kwera ugumirize ko Subila reka kudeko dakwere uri umuntu kumenyereye kamera. Subila baduze kwanza twivugane. Baduze twivuganire Subila. Umviriza Subila. Umviriza man. Oya banza kwa. Oya. Reka kwanza tubanze twivuganire Subila. We ndavuye hari. Reka. Wari kumusanga mwa twivugana. Zo baramutse basi duke twivuganire. Bisa. Nibiri oya jeni ambwe ngoje kukura. Je kurabutsa Subila. Irikira hari ya. Ngo ngakwitere nguntoye. None nibiri home none. Subila. We Subila ntubuze ko ari umustar. Erega bastare. Nigobwa yuko tubaye. Twari kuvugana kwansanga. Oya twivuganire. Oya erega nabaye hari gihe usanga batarabona filme yiwawe. Oya kamera singobwa yuko twizibya Subila banza kwanzereke kungayisha uri umuntu we. Umuntu umenyereye kamera. Oya uri umuntu umenyereye kamera kwanza. Webanza kwanza. Subila. Kwanza bakura bashama ibintu rero. Oya abadabu badatara basta. Abadabu mu basore cyaye mufise timu yiwaje. Ese timu yiwacu Yitwa gute yo timu? Maika. Maika. Okay, musanzwe mukorera tize gaha aye cyaye murafise ahandi muhora mukorera tize ziwaje. Aya ni ngaha nyene. Bisi yose ba muri gaha. Okay, no musi muri ko murakira n'abahungu ntimugira ubwo bayo ko bapfuna cyaye. Dukina hivandimwe ntazo ukina tupfunana. Wewe uri bukuru buriya aye yegeje muri kamera cyaye. Ni bujeni bukuru yari butowe. Okay, pare yo gukina umupira ibindi musanzwe mukora n'ibiki? Ndakunda basket of it. Janso bacha passion yanje. Nigukira gusa. Nukwiga. Okay, muhiri wanyu bavyakira gute muri ko murakina umupira ntibahora babakiriti kuko Aya. barabikunda to. Badushigikira vraiment. Okay, nawe bakwita gute? Twa Daniel. Ndabona uri umusitari katiri mbetse neza. Nawe usanzwe uri umukinyi wa basket cyangwa wa football? Ball. Okay. Nawe uvyakira gute iyo uri kurakina urabumva nyene unezerewe cyane gose? Cyane ndabinezererewe. Ukina inimero zingahe? Nkina hagati zitandatu. Biramaze gushika ugatsinda ibitsindo nka 2 mu match imwe cyane. Maze gutsinda kimwe. Warabyishimiye? Cyane. Okay, wowe uri single cyahe woba office umusheri? Genda mufise kweri. Avyakira gute iyo uri kurakina umupira nta uravuga ati sheri waje hava bamuvuna ikidiki? Aya byakira neza kweri kuko nitara y'umuntu gukina. Okay, nubuhe mukinyi wewe urabira ko vuga ati je ndakeneye kumera nkuko oye iyo uri kurakina umupira? Kazimiro sawa Daniel ndagushimiye cyane gose. Nawe urakoze. Sawa Subila sinaguhebye. We bukuru turabwira butoye ishatse aratsa. Oya Subila banza urabeshya tugomba rero tuganire se. Oya we raba bukuru yakumeye sivyo na butoye wese naho yatwigegeje vyagenze fresh. Raba rero Subila
vuga mbaza fresh imeze neza man wiriwe neza fresh akazi no munsi kageze fresh aho ndumva ari sawa Subila none washavuye kuba twazaye kamera vrema wa Stivi TV mwese ndabaramukije cyane gose ndabifuriza amahoro y'Imana abane nanyu ndabahaye mwiriwe cyahe mwaramutse bivanye naho muherereye neza na neza turi ku mushyashya turi kumwe n'icyamamare kazi munsi muri Gitega filime muri filime nyinshi yitwa Subila urashobora kuramutsa abakunzi ba Stivi TV n'abakunzi bawe ba filime runaka ndabaramukije amahoro y'Imana bakwita gute Subila ego Subila uno munsi turi ku mushashi wanyu mbega wavyakiriye gutubona tuje kugutemberera wapi kabisa sanaryohewe sinokwigiriye kuko ntavyo narinzi okay Subila twebwe twagutunguye huko bisanzwe huko dusanzwe tubikora n'ahandi Subila turagomba tubanze tuganire aha ayo urabona duhagaze mu kibuga c'umupira mbega wewe biramaze gushika ukaza kurorera umupira wa football ya muranzi birakuryohera cyane sana kabisa okay hajya naho nabonye hari ikibuga cha basket mbega basket nayo yo biri mu bintu bikuryohera cyangwa urugenda kurorera basket ndayikunda vraiment ndakunda kuja kuyiraba sana okay urayikunda kuyiraba ntadarimwe birashika ukagenda gukina basket nariho wapi rimwe ndagenda nkapa ntavyinyina cyane okay Subila hari amakuru Jeffise kandi narabonye n'ifoto ufashe umupira wa basket mu maboko wambaye na tenido sport yo wari umuntu wari utwaje cyahe niwe wari uvuye kukina bimeze gute ayo makuru na muntu ari intwaje nari ngiye muri sport bisanzwe ugiye muri sport ugenda uradunda cyahe Subila ni iki kintu kikuryohera muri football iyo ubona abantu bariko barakina muri football batemba bagwa binjiza ibitsindo nta binditse okay muri basket naho ni ikihe kintu coba kikuryohera iyo bariko barabikora bimeze neza byose kabisa ndakunda basket sana urayikunda cyane gose biramaze gushika ukaja mu kibuga cha basket okay biramaze gushika uri mu kibuga cha basket ugatora umupira ukadunda rimwe kabiri gatatu yego kweri biramaze gushika ivyo bavyarashitse birakuryohera igihe wawudunze haraza hundi arashobora nawe kuwudunda yego nene kudunda duhana okay byarashitse mugabo urakina waba byarashitse urinziza nido tari muragerageza urakubita mu kariya ka basket nyene biraryoha kabiri man kabiri voilà aho rero ndumva Subila turamuza okay muri football naho biramaze gushika ukaja gutera umupira nk'icuro zibiri wapi okay bisigura yuko umukinyi wa basket ego oya ego aho rero ndumva tugomba duhuze Subila niki kintu kikuryohera muri basket iyo uri kurakina mana ni stivi nibikize none oya wagemereye kuri umukinyi wa basket byose byararyoheye ni fresh okay turagaruka muri filime tubanze tuganire kuri basket ni basket ni fresh kabisa Subila ufise taye nziza zo gukina basket na football woyishobora none hari beef wapi iri beef nta basket nta football no kinama mugabo basket yo ira kuryohera tu sana nabikubwiye kuva kare kuri basket ndyohera Steve voilà none Subila uno munsi uri kurakina basket uba uri mu mugwi w'abigeme cyangwa w'abasore w'abakobwa uri mu mugwi w'abakobwa mugabo sometime urashobora kujya gukina mu basore oya isi yose waba wiyespera mu bigeme tinya gukina mu bahungu vraiment ni ikihe wowe utinya gukina mu bahungu nta nguvu nyinshi ndafise cyane je ndiko ndaraba kameramani banyerekere ngaha aye turabe Subila turabe zino tayenzi Subila uno munsi je nducika ba kameramani we ntunde kodere sivyo Subila je ndiko ndaraba taye vraiment mu basore woja gukinayo kandi ntibokwirukana sawa nzogenda ndagusavye nzogenda Subila none iyo uri kumwe n'abagende je ndakunda kubona uri kumwe n'abagende cyane abasore nikihe kintu wowe basi wirefera ko iyo uri kuragenda n'abasore birakuryohera cyane gose man ivyo wumva Steve kugendana n'abahungu canke n'abakobwa ni donye biri muri ni vie privée yanjye ubuzima bwanje urumva ari ibintu ntovugira ngango ngendanye n'abakobwa canke n'abahungu gusa urumva nkunda kugendana n'abahungu kubera aribo banyorohereza okay Subila uno munsi
hariho abantu nkuko naje nabibonye ndavuga ati wowe ufise taye nk'iz'abasore gukina basket mu basore yuko ataco vyoba bitwaye mbega Subira uno munsi ni jewe wa mbere noba ndabikubwiye canke hariho abandi baba bamaze kubikubwira ko ngizihe waba bifitiye taye nyene bakubona uri kumwe n'aba basore bakavuga ati Subira kweri yimereye nk'umusore uryaye ntaco bimutwaye ukuntu Imana yakuremye manu ubu uko tu hari ibintu udahindura ko uba waremwe uko je nama ndabibabarira ko umuntu Imana ameze nuko yaremwe aba ari uko nyine ameze ubwabo simbaye wa mbere ndabikubwiye oya ntubaye wa mbere kabisa mbaye ko akaga benshi amabivuga ariko ningene naremwe ningene navutse ningene meze ningene numva mbere wawe ntarashika akakubwira ati Subira kuba ntarose umuhungu cyangwa ntarose umukobwa wewe umbera byose mere kundi Imana yamuhaye none wewe iyo bariko barakubwira ati Subira ateye nk'umusore ateho ntibihora bikugena nta soni nk'umusore maje hano nako tumukobwa umviriza Subira umviriza n'udukomporotema tw'abahungu mani bro urumva twaragufashe kamera mani bagerekere Subira basi taye ziwiwe oya reka stivi zo bipona n'ukwana era das Subira Budira basi twiganire sivyo erega ego ucuta sivyo cyadakure kutaye hari abadusaga biriko birabagamira uno munsi ugasagara afise abana barenze babiri akunda kubona biyambariye training bagiye gukina hakurya abandi bagenda gukina football babakobwa ugasanga bariyo ugasanga umuvyeyi abavyaye barahangayitse cyane gose we ndi wavyaye abakobwa wavyaye abahungu eske nihe mpanuro wewe wohereza abavyeyi wewe urumva uko bimaze kugushikako kandi wewe urageze mu bigero uratahura ikintu n'ikindi nakahe kajambo bobwira abavyeyi bafise bene abo bana man abavyeyi bafise abo bana ni ibintu bisanzwe ni ibintu biraho nuko umuntu aba ameze nta kirenze kiba kirimwo turabonje umukobwa kandi ndumva ko ndi umukobwa kandi muhira barashima uko meze nama nabivuze ya ni ibintu bisanzwe biraho nye kubona umuntu aba ameze uko ameze canke afise imbara taye nk'imeze uko baba bayibona ni ibintu bisanzwe igihe bariko barabikubwira ntora wipfutse ukavuga ati gica ariko ico mbereza akantu uko tuba mpindura zino komporotema kitwara nk'abigeme nkaja muri gara ry'abigeme ndumva nohindura bimwe nta ako kantu ntibihora bishika ukakiyumvirako oya kuko jewe sinohindura ico numva muri jewe rero urumva we urumva birakubaka kandi urumva urabinezererewe tu fresh kandi Steve bridge sana yego ucuta nta kibazo okay Subira ndakubaza akandi kajambo kamwe kumbore ku bijyanye n'ibyo bya basket uhuriramwo n'abandi bigeme nta bandi urasaga bafise komporotema nk'izi wawe zagute none zeze komporotema z'aba bro ziba zimeze gute nyene kuba ukiyumva nyene yuko umega urafise utubugere tw'abahungu muri wewe nubwa ama hormone sinzi ukaramaseri mbiriza nta hormone gatura genda umukobwa sibona ntuneza abantu urabizi abantu rega barabizi kandi baraza kubitahura sivyo baraza kubitahura Subira sivyo wewe bwira sivyo igihe uri kumwe n'abajya abandi bigeme hari abo uhora ubona wirefera ko bukebu tuba twumva turyohewe tuba twumva tumeze neza kuko tuzi ko uko turi atari sanganya man okay famille zifise abo bana rero wo baterera iki abifuza gukina basket cyangwa football ariko bakabagira nakaye kajambo wo baterera je rumva sinkina basket byatari man uravyumva ndayikunda gusa ariko abafise abo bapete bakunda gukina basket cyangwa bakunda ivyo bintu bameze uko babareke nta na kimwe ni bon okay Subira basi hudira umperandevu vuga ati urabona ko kumubwira ngo time burije umperandevu zoze tuganire twicaye ahantu hamwe tuganire ku bantu bafise bene ubwo buzima kubera hari imiryango usanga abana bugaranye babangamiwe kuntu kubera bameze gute bameze nyene nk'aba bro kandi ari aba sister arayi sawa ntacyo wewe reka ntacyo kwera urabona nyene bimeze wanteje abantu byakunze azopanga basundi musi ntacyo tutuvugana okay Subira gerenda kwibarika akajambo kamwe muri ndiko zuba kwa episode ya 10 wararyoye inzoga ntiwaryoye inzoga nanyo mari wararyoye inzoga ntiwaryoye inzoga
kimeje nta nzoga nywa man. Okay. Ubonye mutamatashe yaborewe muri rya episode ya 10 vyageze gute wavyakiriye gute? Nta nzoga zarimwo, nta nzoga tunwa, birazwi ko muri Gitega film nta nzoga tunwa. Kandi abantu bamwe bavuga ngo turanwa inzoga, ngo turanwa iki sivyo. Je birazwi ko jewe nta rukore. Subira, mutamayo baratembagaye hakurya aya kaza ine yavura. Yanyoye amazi cyahe yanyoye fanta cyahe tagawizi. Namba barabonye komedi twakinye abantu baravuze ko twanyoye inzoga twanyoye iki. Man sivyo bijya n'ibintu twa tugomba gusogera ngo twerekane. Ariko uzi ubuzima bwacu buri prive arabizi ko atanzoga tunwa. Sivyo reka rero tuzobivugana hanyuma nta nakimwe. Okay, kubiyumviriye ko muri niko zubaka episode ya 10 mwanyoye inzoga wobabwira iki nakaye kajambo wabaterera? Ndabakunda cyane ariko nta nzoga twanyoye. Washobora kubatumira muri turunaje bazoze kuraba igende bizoba bimeze. Oya ni ubuzima bwa filme ntibazoze gusa namba bibaza ko banyoye inzoga manje sinde wogira ngo nemeze abantu yuko ubuzima bwanje buri uku canke kuriya ico tuzi nuko bya filme nta nzoga twanyoye. Nta nzoga zarimo Steve nawe ndagutumiye ahubwo wewe uzoza urabe ko haba harimo ibintu by'inzoga. Sawa je nzohishikira. Kubakunzi bagukunda uri kurakina basket nakaye kajambo babwira. Je na basket nkina. Gusa je ndiko okay bazoze bandawe muri nko mu kwa gatanu. Jenzo yadumukina basket ateye ubwoba kabisa. Sawa arabyemeye uko akina basket. Kubakunzi bakuzi kuri filme zitandukanye nabo babwira akajambo yabake. Babandanye badukurikirana haro filme yitwa ubushobozi bw'ijambo hariho na umwicanyi partie 2. Babandanye badukurikira kuri YouTube na Facebook. Mwaraheza giwe. Okay, abakunzi basubira nabo babandanye nyene hamwe duhora duhurira barahazi babandanye Sawa, abakunzi ba Stivi TV nabo ndabakunda cyane ndabitwararitse naho mu boss wanyu yankoreye ibintu bitari vyiza. Sawa rero. Okay, abari Bujumbura nabo babwira akajambo nyabaki tufate abakunzi bawe bose abana basi bawe bose nta akajambo babwira. Je nibaza ko atabansifise ko je nta nwe dufitanye beef unze nayo ko ari umwanzi ndamukunda. Sawa, aho ni vyiza cyane gose. Bwirira rero abakunzi bawe bace bagira subscribe kuri Stivi TV. Abakunzi banje n'abakunzi ba Gitega film bagije kuri YouTube Stivi TV bagire s'abonner, partage, commentaire na kuri Facebook. Sawa, naje abakunzi ba Stivi TV muce mugira subscribe kuri Gitega film no kuri Subila muce mumurondera ku mbuga ziwe akoresha ko bize kugenda neza. Genda babwiye imbuga ukoresha n'amazina bo kuronderako. Hari abakeneye kukurondera bakubaza ibintu biri prive. Kuri Facebook ni Subila ri page hama nimero nazo mva baragira kuri Facebook ni bon nana. Sawa, abakunzi ba Stivi TV mwese ndabashimiye cyane gose twari kumwe na Subila sere cyangwa bro cyangwa sister ibyo tuzogaruka tubiganire ko yabigemereye. Rero mwese ndabakunda kandi ndabitayeho ijoro n'umutaga zokomeza kubazanira ibintu bimeze neza. Ucugira subscribe, share, comment ko muri ibintu bigende neza. Subila ndagushimiye cyane gose. Ciao ciao.